Tubaramutse tumwe tubashimira kuzuba Ifashe TV namwe mwese mudahisha gukurikirana ibiganiro cya kuri TV yanyu. Uno munsi tugiye kugaruka ku makuru yagiye yaranga kuno kwezi twari dukubise shoti, aho tuza kugaruka ku Burundi, turawe yavuze mu Burundi, mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, haba mu karere ndetse no mu makungu, aho tuza kuraba nko mu Bushinwa no muri Amerika n'ahandi. Reka rero duhera no mu Burundi. Perezida Pierre Nkurunziza yaremejwe n'inama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka imboneza yamaho mu kuzirikana no gukunda no gukundisha igihugu. Bino vyateje urunturuntu cyane ku mushingamateka Fabiano Bashijyanino yatawe muri amizero y'abarundi, aho yavuze wewe yuko kubwiwe atarakwiye kuba imboneza yamaho, kuko bimwe mu bikorwa yagiye agaragaza bitari kugenda vyemeza yuko yoba imboneza yamaho. Ariko uko bigenda kose, mu Faransa ni bavuga ati malgré le refus de la pour le coq fini par monter dessus. Uno mu abashingamateka n'abakenguzamateka baremeje rino tegeko ry'uko Perezida Pierre Nkurunziza nyakubahwa arongoye igihugu aba imboneza yamaho mu gukunda no gukundisha igihugu ndetse no kukizirikana ibihe vyose. Naho kuwa 16 z'ukwezi kwa 2020 Agatogwasa asanzwe arongoye umugambo CNL, inyankamugayo zaramwemeje nk'imboneza yamaho, zaramwemeje nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu 2020, aho azoserukira uwo mugambwe muri aya matora. Ndetse nk'uko biri aza yaramaze mbere no gushira kandidatire yiwe muri seni kugira ngo azo kwiyamamaze, nyuma yo gutanga ingwate y'imiliyoni zishika 30. Ibino itorwa ryiwe ryashimije cyane Evariste Ndayishimiye, aho nawe nyene aza yaramaze gushikana ikete muri seni kwemeza kugira ngo yerekane yuko koko azokwitoreza mukuru bw'igihugu, aho azoserukira umugambwe CNDD-FDD n'abagumyabanga bose. Naho tugiye itorwa rya Agatogwasa rero, Evariste Ndayishimiye yarashimye yuko ari we bagiye kuzoba bahiganwa mu matora yimirije, aho yanditse amwe mu majambo yibajijweho na benshi, aho yashimiye yuko Agatogwasa bagiye kuzohangana mu matora. Reka tuve hano mu Burundi tuje mu Rwanda, aho habavuzwe cyane cyane urupfu rw'umuhanzi mpuzamakungu cyangwa umuririmbyi mpuzamakungu ari we Kizito Mihigo. Muzi ko yashengeye kuwa 17 z'ukwezi kwa 2 2020, aho vyavugwa yuko yapfuye yiyahuye. Bamwe n'abandi bagiye bavuga yuko ivyo bintu ari ibinyoma, ahubwo atigeze yiyahura, ahubwo ko yishwe. Ariko leta y'igihugu cabe igipolisi cyangwa se ubucamanza bukuru ubwemeje yuko uno muhanzi yapfuye yiyahuye. Uno muhanzi rero yari yafashwe kuwa 13 z'ukwezi kwa 2 2020, hanyuma aza gusezera ubuzima bwiwe kuwa 17 z'ukwezi kwa 2 2020. Bimwe mu bintu vyakweza urunturuntu, ndetse haravugwa amajambo kuvyerekeye uno muririmbyi yari yarabaye mpuzamakungu, aho yapfiriye mu maboko ya polisi. Tukiri ngaho mu Rwanda nyene hamwe na Uganda, tuvuga yuko impari canke ukutabonana neza kuba kwaratewe ishoti inyuma yuko Perezida Paul Kagame hamwe na Perezida Museveni bicaye hamwe kugira ngo bamarize ibibazo bari bafitaniye hagati yabo, aho rero byari maze imyaka itari mike batacana uwaka. Rero mu mpera z'ukwezi babifashijwemo na Felix Tshisekedi ndetse na Lorenzo wo muri Angola, barahejeje baratora itegeko yuko boza barahanahana abafungwa canke abagizi ba nabi, hanyuma biba iherezo ry'ibibazo, aho iryo koraniro canke uko gusubiza hamwe kwabereye igatuna ku mupaka w'u Rwanda ndetse
na Uganda hagati y'abaperezida babiri Yoweri Kaguta Museveni na Paul Kagame. Mu karere ikibazo c'inzige cabaye ndanse, aho inzige zibandanya zitema zitongora, zikaba zimaze kuba zigera mu bihugu bitari bike, aho twavuga nka Congo zinjiye mu mpera z'ukwezi, ndetse muri Uganda, Tanzania naho na Sud Sudan, kuvuga Sudani y'Epfo, Kenya, aho hose inzige zikaba zimaze zikuma zitema zitongora, aho mbere umuhegwe canke umutunzi Bill Gates yatanze amafaranga ashika imiliyoni 10 z'amadolari ya Amerika, nubwo hakenewe imiliyoni zishika 133 kugira ngo babashe guhasha kino kibazo c'inzige. Igitero kimwe gishobora kurya ibiribwa bishobora gufungura abantu 3,500 ku munsi. Murumva rero yuko aho tugana atari heza. Ikindi tujabutse amahanga tukaja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku gatandatu z'ukwezi kwa kabiri 2020, Donald Trump yaratsinze urubanza yaregwamwo, aho bifuza kumwegura akava mu bukuru bw'igihugu, ariko runo rubanza yaje kurutsinda bivuye ku ba Republican bari mu nama nkenguzamateka, inyuma y'uko aba Democrats bari biganziye inama nshingamateka bari batoye yuko uno mu perezida ategerezwa kweguzwa. Ariko tugiye hanze y'igihugu kandi tukaja mu Bushinwa ndetse no kw'isi yose, ikiza ca coronavirus kiriho kiratema gitongora, aho cyamaze gushika mu migabane yose. Kino kiza cahereye mu Bushinwa, ariko kugeza uno munsi twavuga yuko atari Ubushinwa gusa bugihangayikishije, aho ibihugu vy'arivyo vyose, yaba Senegal, Nigeria, ndetse Itali n'Ubushinwa nyene, Irani naho hari abantu benshi baguma bafatwa ndetse banahwera ku rugero rurengeje, aho gushika uno munsi abantu bashika 3,000 aribo bamaze kwitaba Imana. Ngaya muri bino bihugu bidasanzwe, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze kuba haboneka umurwayi w'ino ngwara ya coronavirus. Mumva ariko aho tugana atari heza. Aya namwe makuru yaranze kuno kwezi. Reka ndabashimire, ariko tugira ko tuvuga yuko twavuze bamwe mu baperezida badasanzwe batwaye ibihugu nka Hosni Mubarak na Perezida Daniel Trak Moi wa Kenya, aho bana baperezida bose bapfuye batwaye igihugu mu myaka ishika irenga 30. Nka Hosni Mubarak yatwaye imyaka 30 muri Egiputa. Reka renda bashimire, nongere ndabakengurukira kuba twaranye namwe muri kino gihe. Subscribe kuri channel YouTube yacu, like, share, comment, nivyo twama tukeneye.